Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndababwira ukuri igihugu cacu ciza c'u Burundi gisa n'ikirongowe n'abaperezida bashika batatu. Nabahe baperezida bariko baribonekeza ku ntwaro ya nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi bisata bitatu biriko biragabuyemwo mu gihugu cacu c'u Burundi nibi. Bica vyumvikana yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi amagara yiwe ageramiwe nyuma yuko umuntu wese ashoboye kurongora igihugu c'u Burundi yoba aciye afata ingingo ikomeye cane igiturumbuka. Reka turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cane hejeje kudushikira. Ndaguhaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muri mu bisata bitandukanye, abari kutumviriza muri mu makomine atandukanye y'igihugu, turabaye kaze muri aya makuru akomeye cane adushikiye. Reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora kandi ko karyo ndagusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazu ujyanaho nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cane yejeje kudushikira nyuma yuko umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atangiye ingingo ikomeye cane ariko arafata ibihangange mu manama giturumbuka ariko arakorwa kuri iki gitondo. Turabigaruka ko ari n'amakuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorezwa n'umugwi w'abamenyesha makuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera mu karere k'ibiyaga binini bakayaturungikira tukayabashitsa ko yose atosoye mu biganiro vya misi yose idonido. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane yejeje kudushikira. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye araremvye cane. Bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu bivugwa ko yoba yarahawe ishano. Gushika ubu abaryango biwe canke abahinga mu vyerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu ataco baratangaza. Ariko amakuru dufise yo kwizerwa niyo tugira ngo tuyabashitse ko yose idonido muri aya makuru akomeye cane tugira tubashitseko. Bibaye mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo ijyanganye nga mu gihugu cacu Burundi caciye gifata ingingo ikomeye cane yo gutuma ko abagenerale bose barongoye bari mu gihugu c'u Burundi, abagenerale bakomakomeye inama giturumbuka kuri iki gitondo mu gihe n'ibihe vy'imvura vyari bimeze nabi cane. Vyashitse ko amakuru akomeye cane yadushikiye nk'uko abamenyesha amakuru bacu babandanye batugirira amatohoza. Umugenerale akomakomeye yaduhaye amakuru bivugwa yuko General Prime Niyongabo yagirishije inama muri iki gitondo, inama ikomeye cane irabana n'umugambi ukomeye cane wo kongereza umutekano irya nino mu gihugu c'u Burundi, ibijanye no gukurako intwaro y'agahotoro n'ibindi bitandukanye. Gusa igitangaje nuko John umuhinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yari yitavye iyo nama. Nivyo bihejeje gutangaza abene igihugu n'abandi babikurikiranira hafi. Umugenerale akomeye cane yadushikirije aya makuru yatomoye ibintu bikomeye cane tugira ngo vyose tubibashitse ko muri aya makuru akomeye cane adushikiye. Bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya murashobora kumva ko yitavye umuremyi. Amakuru adushikiye nk'uko Kere Nkurunziza umuhungu w'umuyisi Petero Nkurunziza aheza abishikiriza aravuga yuko umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwaye nk'umuyisi Petero Nkurunziza. Ariko iyi ngwara y'umukuru w'igihugu yoba ihejeje gukomera cane na cane ko biboneka ko we nyene ibintu vyoba bigira bimute kuyabira. Hari amakuru akomeye cane adushikiye yuko General Prime Niyongabo ijyanganye nga mu gihugu cacu c'u Burundi gifashe ingingo ikomeye cane nyuma yuko catanguje umugambi ukomeye cane wo gusubira kwibonekeza ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. General Prime Niyongabo ashaka kubanza gufata no kwigarurira iradio n'imbonesha kure vy'igihugu, mu nyuma agaca atangaza ko igihugu n'ubutegetsi bwa nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bwakuweko. Igihugu cacu c'u Burundi kirasa n'igifise ibisata bitatu mu baperezida kandi gifise abarongozi bashika batatu. Biragaragara kandi bica vyumvikana yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adafise ijambo na rimwe mu gisoda, adafise n'ijambo na rimwe mu mugambwe. Umukuru w'igihugu arafise ijambo rikomeye cane mu biro vyiwe nyene nk'uko abamenyesha amakuru bacu babandanya kubigirira ko amatohoza.
umukuru w'igihugu cacu Burundi nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu atarekuriwe gushira canke gutanga itegeko mu gisoda c'u Burundi, bikaba mu nyuma z'uko igihangange General Prime Niyongabo giheza gufata ingingo zikomakomeye atakugisha inama umukuru w'igihugu n'ibindi bitandukanye tugira ngo vyose tubashitsa ko muri aya makuru akomeye cane yejeje kudushikira. Ingingo ikomeye cane ibabaje cane yafashwe n'uyu mu General John ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahora yita ku magara y'umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ni ingingo ikomeye cane, birababaje cane kuba yoba yitabiriye iyi nama y'umwasi w'umukuru w'igihugu ari we General Prime Niyongabo. Biribazwa ko na benshi ni gute General Prime Niyongabo atokurwa mu mabanga kandi bigaragara kandi biboneka yuko umukuru w'igihugu kuri ubu amurembeje. Ibi vyose rero reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu, nizere ko aho uruherereye wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV umerewe neza. Turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane n'amajambo y'agacamutwe General Prime Niyongabo yashikirije avuga ku mukuru w'igihugu c'u Burundi nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abasenga musenge, umuvyeyi wacu araremvye cyane. Bibaye mu nyuma z'uko abaryango biwe batariko baragira ico bashikiriza. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora kandi ko karyo ndagusoma no musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazi ujyanaho nyene upyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero amakuru akomeye cyane adushikiye na amakuru adahumuriza ku baryango b'umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ari navyo nahora mbabwira. Ibi rero bica vyumvikana yuko vyose reka tuze kubigaruka ko mu makuru yacu ido nido, bikaba mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo igihanganye nyuma yuko kigirishije inama zari zitavyemwo n'umuhinga mu vyerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu John aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hoba hafashwe ingingo ikomeye cyane yo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse mu nyuma z'uko uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni atawe mu mvuto nyuma agasabirwa no gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Hari ivyahishiriwe n'ubutungane na cane ko ubutungane budashaka gushira ahagaragara ibijanye n'abambitswe ibara mu gihugu c'u Burundi bazira akarenganya. Mwarumvirije ko Bunyoni yavuze yuko ivyo kugerekera abene igihugu ishano yavyize n'ibindi bitandukanye. Reka rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Muri politiki harimwo ibintu bikomeye cyane tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Amakuru yo kwizerwa dufise ku mukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, nubwo abategetsi bakomeye bamushigikiye bagishimye kuguma mu gacerere, ariko turaza kugaruka tuyabashitsa ko yose ido nido. Reka dutangurire ku ibara rihejeje kurwanga mu gihugu cacu Burundi. Ubanza imva zarasambuwe mu itongo ry'abapfuye rya Gahongore. Imisaraba y'icuma itari munsi ya 21 yararanduwe kumva mu itongo ry'abapfuye rya Gahongore. Ni ku mutumba Gahongore muri komine n'intara ya Bubanza burengero bw'u Burundi. Abakoze ubwo bubisha ntibaramenyekana gushika ubu, ariko bikekwa ko ari abashatse kwiba iyo misaraba kugira ngo baje kuyigurisha aho bafatanya ivyuma. Kuri ubu rero ivyo haraheze imisi bibaye kubwa babibonye. Yashikirije ati nariko nca mu kagira kari impande y'iryo tongo ry'abapfuye hafi isaha 5 z'ijoro, numva abantu bariko baravugana. Naciye mbaza n'ijwi rirenga abo ari nico bariko barakora. Bavuganye agahemo nanone banansangayo bansaba yuko mbasanga kugira ngo bampe insiguro zihagije. Niko vyiganwa n'uwabibonye. Amaze kugira ubwoba yaciye aja kubibwira ababanyi biwe, baca bagaruka ari benshi aho mu itongo ry'abapfuye. Niho twabona rero ko imisaraba 16 yari yaranduwe kumva. Niko abanyagihugu bemeza. Abatowe muri ico gihe bavuye baca baja muri iryo tongo ry'abapfuye kugira ngo birabire ibiriko biraba. Baruye imva 21 zasambuwe. Nta misaraba zari zigifise, niko ababibonye bavuga. Abanyagihugu bibaza ko abakoze ubwo bubisha boba ari abasuma boba bashaka kuja kuyigurisha iyo misaraba y'ivyuma ku bafise inganda zifatanya ivyuma mu gihugu c'u Burundi. Ibubanza
ababikurikiranira hafi barababazwa cyane n'ivyo bikorwa kuko vyoba ari ibihonyanga umuco w'u Burundi no kubaha abapfuye. Intwaro muri komine ya Bubanza yemera ko igiye kugira ico ikoze kuri ubwo bubisha buriko buribonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko hari n'ibindi bintu biba bihejeje kwibonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo byose rero tugenda tubibashitsa ko mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turababwira amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nyuma y'uko ibintu biba biriko vyibonekeza muri iki gihugu c'u Burundi bidashiguritse. Kuri ubu rero ibintu birahejeje gukomera cyane ni nyuma y'uko leta irababazwa n'amafaranga y'umurengera ikoresha mu mabohero atandukanye mu gihugu c'u Burundi. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanze yerekanye akababaro ka leta itegekanya gukoresha uyu mwaka nanone w'ibihumbi 2023. Yavuze yuko izokoresha imiliyaridi 15 vy'amarundi izokoresha muri 2023 gushika 2024. Kubwa Prosper Bazombanza ayo mafaranga azoba agenewe kugaburira, kuryamika, kuvura no kwambika ibihumbi 12 vy'abafungwa bari mu mabohero 11 n'ibigo vy'igororero vy'abana batarakwiza imyaka yo gupfungwa. Kubwiwe na amafaranga yanenekara kandi yategerezwa gukoreshwa mu bikorwa vy'iterambere ariko acagakoreshwa ku kwitaho igice kimwe kwijana c'abanyagihugu bapfunzwe. Yabitangaje kuri uyu wa kabiri nyuma y'uko ibintu bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Prosper Bazombanza yatangaje ko mu bantu bapfunzwe ibice 53 n'ibice 89 kwijana ari urwaruka. No kuvuga ko abapfungwa 6 n'ibice 539 bafise imyaka iri hagati ya 16 na 36. Bazombanza yemeza ko kuri ubu ari umurwa w'abantu bategerezwa gufashwa mu iterambere ry'imiryango yabo none bariko baramara imyaka itari mikeyi bapfunzwe kandi bakarindira ko vyose ari leta bibakorera. Icegera c'umukuru w'igihugu mu kugaragaza umubabaro waco ahamagarira abashikiriza amanza n'abacamanza ba sentare gutegekanya ibikorwa rusangi mu kibanza co gupfunga abantu ku vyaha bito bito mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abapfungwa mu mabohero. Yamenyesheje ko ibitigiri vyari bitegekanijwe kwakirwa mu mabohero yose ari bito cane ugereranije n'ibitigiri biri muri ayo mabohero. Kubwa Prosper Bazombanza abacamanza bategerezwa kwibuka ko mu bijanye n'ipfungwa umwidegemvyo ari itegeko. Umuntu apfungwa mu gihe izindi nzira zose zanze. Ubwicegera c'umukuru w'igihugu ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela mu Burundi ni ikimenyetso kuri buri wese no kuri leta yiwe iriko irashima kandi irashira mu ngiro amategeko amwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu bijanye n'ukuntu abanyororo bafashwa. Ariko ndabibutse ko abanyororo bamwe bagaragaza umubabaro na cane abapfunzwe bavuye mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL bikavurwa yuko bataronka ibipfungurwa. Abari mu mabohero n'abandi bari mu bisata bitandukanye muturungikira ayo makuru tuyagireko amatoza hama tuze turayashitsa ku bene gihugu n'ibindi bitandukanye. Bibaye mu nyuma z'uko amategeko harimwo irya vuba ryasubiyemwo rikanakorwa n'inama nkuru ya Nation Unique muri 2015 biciye mu itegeko RS 70/175. Bazombanza yatomoye ko leta y'u Burundi idahengeshanya kugira ingufu kugira ngo izo ngingo zishirwe mu ngiro. Avuga ko inyubakwa z'amabohero ziguma zisanurwa kugira ngo abapfungwa babe ahari isuku. Akarorero ni ibohero rikuru rya Murembwe mu Rumonge ryashizwe igihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela. Ariko amakuru akomeye cyane adushikira nuko n'abanyororo bari muri iryo bohero kubw'amasoko yacu yibanga batomora yuko batamerewe neza. Bica vyumvikana yuko leta y'u Burundi yibonekeza mu bubeshi no kugaragariza abene igihugu yuko ibintu vya bimeze neza kandi ibintu bihejeje gukomera cyane. Muri iryo bohero kandi nyene uwuserukira abapfungwa yemeje ko abapfungwa muri iryo bohero rya Murembwe bakurikiranwa gutyo bagirishwa nanone imyuga mishasha ibafasha kwibeshaho mu miryango bamaze kurekurwa. Nubwo biruko uwo mupfungwa yashikirije ko abajejwe no
no kwikwega mu gikorwa cyo gukora amadosiye ubukene bw'imodokari yo kunguruza abanyororo bagwaye bajanwa ku bitaro vya Rumonge no ku masentare canke muri parake. Amakuru adushikiye rero ni amakuru akomeye cyane tuba tugira ngo tubatohoreze kandi tuyabashitse ko yose mu biganiro vyacu vya misi yose idonid. Kubwiwe ubwo bukene bw'imodokari burakora kandi kubugendanira bw'abapfungurwa bigatuma bidacirirwa imanza ku mwanya kandi ntibavurwe. Hari abapfungurwa bapfira mu mabohero atandukanye ku bw'amasoko yacu kumva zitandukanye tugira ngo tuzobashitse ko mu yandi makuru yacu aza. Bazombanza yatangaje ko mu ntumbero yo gutorera umuti ikibazo cyo kwikwegera nanone cyo kwikwega c'imanza leta n'abayifasha mu gisata c'amabohero bariko baragerageza kuraba ukuntu hojaho ubuhinga bwo guca imanza abantu bari kure. Amabohero azohabwa ibikoresho bizofasha mu gukorera amadosiye kuri ubwo buryo bwihuta. Ibohero rikuru rya Murembwe ryakiriye ibirori bikomeye cyane vy'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela riharurwamwo abanyororo 1023, ibice 127 n'ibice 875 kwijana. Nanone bikavugwa yuko ari vy'ubushobozi bw'iryo bohero ibibanza bishika 800. Uwo munsi wahimbajwe ku nshuro ya gatatu mu Burundi kuva umunsi utangajwe kandi utanguwe n'inama nkuru ya ONU mu mwaka wa 2015. Abanyororo 31 bo muri iryo bohero ni rya Murembwe barekuwe vy'agateganyo 10 muri abo barahawe urupapuro rubarekura burundu. Abo baciye basohoka ibohero uwo munsi. Kubwa babibonye n'umwe mu banyororo twagiranye ikiganiro, hari amakuru akomeye cyane y'ibanga agira ngo adushikirize tuza kubashitsa ko mu idonido ry'ayandi makuru twabateguriye. Abandi bazorindira ko harabwe dosiye zabo ku bwa parake kugira ngo basohorwe iryo bohero. Parake yasiguye ko mu ntumbero yo gusuzuma kugira ngo ntiyabe kwihenda kuri abo bantu. Nayo ayandi makuru akomeye cyane nyuma yuko abapfunzwe bavuye mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL kuri ubu amagara yabo ageramiwe. Reka nimunyemerere tuzobigaruka ko mu yandi makuru yacu akomeye cyane yahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma zuko nkuko twabibabwiye mu fiyofunyo amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi na amakuru adahumuriza ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nyuma yuko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi wejeje iminsi itari mikeya na cyane ko General Prime Niyongabo ahejeje gushaka gufata no kwigarurira iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu. Mu itangazo rikomeye cyane no mu majambo akomeye cyane twaronse mu buryo bw'ibanga, biravugwa yuko General Prime Niyongabo yagirishije inama y'igisoda muri iki gitondo na cyane ko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aremvye. Leta mvyeyi yoba igira isenyuke. Bibaye mu nyuma zuko n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariko baratera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akamo n'amajambo akomeye cyane kumva zuko baraba bakabona ko ataco ashoboye. Bamwe bamwagereza ko avuga ariko atangiro. Nyuma yuko umukuru w'igihugu afashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibijanye n'ubwumvikane hagati y'ibihanganye mu gihugu c'u Burundi bwaciye busambuka. Biravugwa yuko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bugiye gusambuka nyuma y'ibiriko biraboneka nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Igihugu cacu c'u Burundi gisa n'ikirongowe n'abaperezida batatu, Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu c'u Burundi General Prime Niyongabo n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi biriko biraboneka bica vyumvikana yuko igihugu c'u Burundi n'ubutegetsi bwa Gitega bwaba bugira busambuke. Kera inkuru nziza kuri ubu niwe mwizigiro wa mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ijambo ryiwe ryatangaje benshi kandi biraba kandi biragaragara bica vyumvikana yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba ameze nk'umuhisi Petero Nkurunziza. Reka turabigaruka ko ubugwayi bwiwe kuri ubu ngubu araremvye cyane, abasenga ni musenge. Amasaha twemerera gusozera ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Turagaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye.